What's up people? Hello my friend. Mumeze neza cyane. It's me Alarm the First. DJ ngarutse imbere yanyu kuri ecran zanyu muri Friday Noon. Ndakwibutse ko turi kuri Yaga Nawe TV. Abakunzi ba Yaga Nawe TV cyangwa bashasha turabaramukije kandi turabashimiye cyane ku byimviro byanyu mugenda muduha. Turabashimiye cyane kandi no ku nterano zanyu mugenda muduha. Mbanze ndakwibutse make sure yuko woba waramaze kugira sabone ko utaragira sabone cyonde ngaho hepfo kugira iki tubandaye tubana neza cyane tubandanye tubaha ibintu bimeze neza cyane ibiganiro byose bica kuri Yaga Nawe TV nimwibagire kuri abandi musangiza abandi mwiraga partage mwiraga sha kugira iki abandi nabo bumve akanovera k'ibiganiro bica kuri Yaga Nawe TV. Commentaire ni kibanza cyane twabahariye bwacyo turumva ivyimviro byanyu ivyo mudusaba n'ivyo mudukebura. Turi muri Friday Noon ikiganiro cy'amakiyaca miss yose vendredi za après-midi simba DJ nyene simba ntamba nirorera mba ndi kumwe na mugenzi wanje ikambaza ndamwe kazi na karimu abanze abaramutse. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et kandi ndagiye cyane gusubira kubana namwe no munsi ngo tuganire muri Friday Noon. Ikintu yibagiye kubabwira nuko tudakoresha YouTube gusa. Okay. Tukoresha YouTube gusa turafite page ya Facebook ni Yaga Nawe TV aho mwama muhasanga ibigezweho muhasanga amalink. Twibagiye ko dusena groupe y'abanywanyi n'abakunzi ba Yaga Nawe TV ya WhatsApp. Nimero zaho zirahari muratwandikira tukabashira kuri muri groupe kugira tubandaye tubana buri gitondo umurango n'ijoro. Hama nuko byaba bihari bisanzwe muri Friday Noon twadusa ama content atandukanye twadusivyo ibiganiro tuyaga ko kanatsinda televiziyo yacu yitwa Yaga Nawe. Turayaga namwe tukayaga tubicishije mu masije agiye atandukanye. Uno munsi dufite content ivuga uko content igiye kuvuga ku mpano z'abana b'abakobwa uburyo tubona impano zabo ziko zirazamuka kandi cyane ziriko zirashikirwa bitandukanye nka kera. Nivyo twaje no munsi kubasesangurira nivyo twaje kuvuga ko kugira turabire hamwe tuyagire hamwe ibijanye n'amatama canke impano abana b'abakobwa bafise. No munsi haje kuvuga twebwe. No munsi twaje kuvuga mu gato kugira mu kwa gatatu ko kwezi ko hari abigemera abadamu ariko yandi turabaraba nivyo kera rero urazi ko byari by'abamama gusa bamenye by'abamama gusa ubu n'abakobwa usanga basonesheje kumwe bakagenda bagasohoka muraba mama n'amahoro hari umunsi mukuru w'abamama ugeze w'abamama gusa n'uwabakenyezi none umumama oya ni umuntu yubatse ariko umukenyezi ni umuntu yubatse ni umunsi mukuru wahariwe droit de la femme donc uburenganzira sivyo bw'abagore nitwe turabagore cyane turabagore gitsina rero ujya munsi uzaba barabahenda umunsi mu minsi 356 mwego tutarabona muserebura kandi batakwiye kureklama umunsi mukuru w'abagabo oya muga nta kiri gisigaye yose ni wacu reka nituduge tumantabe isije yacu kuvuga ko tuko turabona ukuntu impano nyine nawe urabibona ubu abakobwa ari impano zabo ziko ziragaragara cyane ziko zirashikirwa naho bitaraja ku muvuduko muremure cyane ngo binganye n'abahungu kuko hari ibintu kera bitakorwa n'abakobwa ariko n'umunsi kera byari kubona mutiba w'umukobwa okay so nagomba mvuga ikintu kimwe gusa reka mbanze mpere hasi duhere hasi tubyihweze neza
ico biriko biravako canke uko biriko biragenda mbega kera twe nta kibanza twari dufise vyaje gute kera vraiment kibanza abantu bise gusa hari sinovuga amateka hariho kameremere ko kubacimiza cyane na cyane yuko byari bigoye kubona mwebwe abagabo bibarimo vraiment kwisanta supérieur kumva yuko nyene muba muri hejuru bibarimo kandi turabibubahira ariko ngaho urumva hari ibintu bimwe tudashobora gukora ngerageje kuri byinshi kaduvuge ku by'impano kuko si mu mpano gusa abakobwa ariko barafata ibibanza vya mbere ni henshi yagiye hatandukanye mu ntwaro barabaha ikibanza ahantu henshi mu kera abakobwa biga cyane ariko no munsi mu mashure mbere n'amashuri akomeye abakobwa tubasangayo kandi tubasanga bava mu ama entreprise usanga twagwa n'abakobwa gusa n'abagore umva ko ari ikintu ciza reka tuje rero mu by'impano kuko nivyo umenga biba biboneka tuvuze by'impano tuvuge ku bantu baba artiste tuvuze artiste nibaza ko natwe turi en général ibintu abantu bose baba babona bon kera gerageje bivaye na education baba bafise canke nuko abavyeyi babona yuko abana babigeme n'abazezwanzu sivyo usibye ko n'ubu tukira abazezwanzu même si yego bo mu kigo nuvuga twebwe ikintu yaramazina yo kubakumira yego umwanya umumengana yo kubaha icubahiro mbwa amazina yo kubakumira umuzezwanzu donc we uruwo ahubwo sayo kudukumira yego uri kuravyumva umva ahubwo twaca twisanta neza kuko urumva umuzezwanzu urafise iyo responsabilité kandi barabona ni iwawe oya wewe rero uriko unshakira kutariko babasha uruwo urumuze wewe ibintu rekuriwe gukora nivyo mu nzu gusa rekuriwe kuja gukora ibikorwa by'iterambere rekuriwe kuja gukora rekuriwe za mpano zawe kuzishira ku mugaragaro sivyo kira vyaregoye kubona umukobwa mu sportif sivyo ariko no munsi kuvaho batanguye kubona Francine niyo saba batera imbere bayibona bakabona ko baraba abastar au niveau mondial zaratumye n'abandi bana bafise impano yo kwiruka b'abakobwa bagira gute reka tuvuge ko kera kwari kutamenya basi harimo kutamenya bakumvumenga abagabo nibo bashoboye ibyo abagabo bashoboye twebwe abigeme nabyo twashobora gukora bon ariko kandi hariho n'ikindi kintu hari nk'ibintu ukoze nibaza ko nko muri nk'abantu badutanguriye nk'abigeme baba barabitanguriyemo baba baratubereye incongo vraiment ega kintu birasaba yuko abantu bakimenyera kugira bacakire nk'ibisanzwe abantu baba mbere baba batanguye kubikora nibo batubereye incongo nibo bateguye inzira nibo bategute par exemple je nakuze nzi umuririnzi munivzikazi umwe niwe narinze Kajani sivyo nanye namumenya ko turimbo twiwe twaraca baradukina kuri radio television nationale mu gitabo sinibukana twa mu ishure twamwiga sinadumva sinzi ibintu byicane mugabo uno munsi abarinzi kazi ni benshi nitwari bwigire twumva umukobwa yagiye gukina hanze tufate nka football nitwe bumve bakobwa bakina mu equipe kandi bitwara neza cyane bakina mu ma equipe ari mu bihugu bitandukanye nitwe bwabone aho mu ntwaro tubona abarongozi b'abagore oya abaguma ngo umugore niyo dutwara niko twakuze urumva ko ariko twe twakuze imbere yacu hoho rero byarunyutse hoho kandi ariko no munsi impano z'abakobwa ziko zaca ku mugaragaro namwe bw'iwanyu ko muri Santa Ale ko munumva ko bijyumva bikurimo bigaragaza utaravye ngura umukobwa nubwo turiko turavuga ko haracari imwe agahaze hari karimo ariko naco ni bukebuke bizo hari abantu ofete ntibiragira aho abantu bose babitahura kumva ko umwigeme uti ushobora gukora n'ivyo abahungu bashaka gukora dufite nk'umuntu w'umu artiste umuririmbyi sivyo bakonye umukobwa uraje tireje ndafise impano yo kuririmba iki ndatangiye kuririmba ndagiye muri studio ndasohoye indirimbo ya mbere barabonye clip ya mbere uzi ko umva utegerezwa no kwikonforma kubijanye n'ibiri ku isoko
munsi amaclip ucubibona ari abashaka bavuga rero ngo urasaze bakatangura kuguha amazina atandukanye rero hariho nk'abakobwa baca batinya urafise iyo mpano wewe ukavuga ati jewe baza kumvuga ko nk'ibyo bavuze ko naka bavuze ko ese utabakobwa no kuri baratubangamira cyane no turafise ubwo bwoba mbega society ishobora kuza izonyakira gute izomvuga ese nzobisipota wumvise utazobisipota urabiheba nyene ko yumva rero ni bimwe ko ndavuga impano zabo ego ubuziri birarutejo ariko ntibiragera aho bishimiye cyane biragera bishimiye cyane kuko ndisiri nka wewe nahereye impereye kuri wewe par exemple kudekoraje habite ibintu utanguye iki niki ubona wowe isoma kubereye iki uzomera nk'abana rero problem abantu baguha exemple mbi iyo bariko barakudekoraje ashugiza kantu nyine utanze exemple projet no mikwaza ko twavugana ndashobora baje kera rero reka ndabatera inkuru nkitangura benshi ntibanacako benshi baca ku baproche banje abasista bagaca ku bagenzi nyene banyegereye ngo ni nabijya bintu yatanguye ngo tuetungura zinaka ngo byagenze uku ama exemple mabi vraiment mabi ntibashobora kuvuga ati nanushobora ati yo ashobora kuzomera tirabona karateye imbere ashobora kumera naka bazana ama côté négatif en fait ntibatahura none wowe ugiye kubikora gute est-ce que wowe uri naka jewe je suis moi-même DJ wenyene sindi naka kwikucuza kumbwira ariko ivyo rero bivyo bintu birancourage birancourage uvuga ati none je vais les prouver yuko ivyo bavuze atari je vais yuko ari contraire nubundi yo bya bitagutushije mu mutima ngo bikuze courage hago biza bire bikomeye ngubu cyane kuko ucuvuga ati reka bijya bavuze reka ndabayemeze ndabatangaza banyatuye kwibinzo bikinzomera ukunzomera nka naka kandi abereke yuko rero umuntu ari we yimenya cyangwa umuntu ari we akora izi biyogiriki abafise strategy ashaka kubikoreramo reka tuve kuri wowe tuje en general rero turabire hamwe ukuntu rimwe na rimwe abakobwa bariko basubizwa inyuma ukuntu bacinyizwa turabe aho bigeze no munsi cyo turabira hamwe n'icoko kwagira iki namwe abigeme impano zanyu zije ku mugaragaro nk'abahungu kera tuere kuri kera ingene iyo mico iyo migani yagira gute ngo nta mukobwa iki umukobwa no gusasa gusa no gusasa no kuvoma mva donc hari ntibari bakeneye ko bakora sivyo migani nzirasema kabisa yose umugani ndirimbo romba ijya hariho ni na abakira rero bari baciye ubwenge abakira barikonda ivyo byose ndazi cyavugwa n'abagabo sivyo iyo migani yo kudekoraje abakobwa byavuga abagabo gira iki ntimuje kugira gute kubatera kandi byarumvikana n'abakobwa bamwe none wavutse usanga bimeze uko yego mugabo waca wiconform uko waca wumva muri wowe nyene nta bishasha ntaco dushoboye kugerako none ibintu atanumwe ndabona ariko arabikora none je canza kubikora gute cyo gituma ndakubwira ati abantu babitanguye baratubereye inco ico rence tukwiye kumvisha abantu abakobwa si bumve ko bashoboye sivyo bumve yuko bijya by'imigani ya kera ibi ego ko ariko we nukuri byarava no kubavye rega n'ubundi nyene we uko bakureze niko wakura none zaba bafashe bakagufata bakakurera bakumvisha yuko wewe urumva no kumenya gusasa no kumenya kuba umugabo wawe numva ko ushobora no kwiga ukazobana mustanere mustanere uvuga ati no reka tibijye n'ivyo abagabo donc kuno bakura bumvishwa yuko abakobwa bari gukora ibikorwa byo muhira umukobwa ntibabumvisha yuko ashobora gutera imbere biciye mu ndi buryo none bumvise ko ni ibikorwa byo muhira guteka kurima ugira gute kurera abana no kubyara bumva umenga niko nico kintu umukobwa yaremewe
ego umwanya umwe amengana kubaha indero niko babakuza ariko urumva nabo batuma badakora kugira bakore reka ntitubate ko nabo sibo niko baretswe niko nabo babisanze ya nabo urasanga ari biva ku kutamenya ko ababibanjirije b'imbere cyane ariko rero uno munsi reka tugaruka ku by'uno munsi ko twavuga iby'uno munsi aho bigeze cyo tugira n'icyo twavuze kugira bitera imbere uno munsi aho birevuriwe byamaze kwevuriwa sico kimwe na kera turabona yuko abana bigeme mu madomene atandukanye tubasangayo mu gisirikare abakobwa bariyo kera ntibajayo mu gipolisi bariyo urumva yuko hari ikintu kiragira ofete urabona kubera nibaza ko na education kera atari kirenga ko bigeme bakumigwa kuko abahungu nibaza ko ari bo bari priori mu kwiga rero abakobwa bamaze gutangura kuja ku ishure bamenyera vyo kuko ntiyaba kiri kumwe na mama we aza kumubwira bya bindi ko mu ishuri byo bamigisha akabona ati burya ndashobora kuronka n'amanota asumba umuhungu akaja yumva nawe bwa bundi ndashobora gukora n'ibintu n'umuhungu atoshobora gukora sibyo ese tugiye kubiraba les filles mu mashuri menshi usanga bari très intelligente kurusha abahungu usanga atabyo baronga basamaza oya nukuri tubivuga ni ukuri abantu bose boca batubwira muri commentaire abakobwa usanga baciye ubwenge cyane rero ubu tubabona muri byose mu mpano turafise abaririmbyi imbere banabikorana neza hose mbere tuje no bikorwa by'ingufu kera baravuga ngo nta bakobwa bakubaka aba engineer bakobwa bahariho ni bangahe ibaze wow abafundi biraryoshe kubona bwa azi gupima n'inivo neza ntibarimo abashoferi abigeme abakonvoyeri bwabuzi twe umengano bw'abagabo gusa uno munsi abakobwa burimo byerekana yuko nabo bariko barahaguruka bariko barashaka gukora n'abatera imbere kandi bariko barirengagiza ya majambo yo mu kibano bavuga kujya umuntu agiyemo ibi n'ibi ngwiki kera rero bakubwira ati ukiye mw'ivyo urazikana nabwira ikintu bakubwira ukiye mw'ivyo byari ibintu bibiri ngo nta mugabo uzoro ngo ninde ngo tweruka ngo umugore w'umumotari barakunze kubivuga n'ubu barashabivuga none ariko tubona abamotari abagiye mu ico kimotari cyo bashoferi nibigoragera mu mariage rero urumva ariko kandi gituma je nibaza yuko byanahavuye abakobwa nabo bagatangura bagakora ubuzima n'injyankuge wobona ati je ndashobora kwirirwa ndakora ikiyede kanonga amahera ukavuga ngo baraza kumvuga ku kiyede kandi wongera urenza aravuga ati muramvuga muvuge impamvu ahubwo ubuzima ni bombwa buratwigisha kabisa buratwigisha koraguruka mu mitwe koraguruka kandi uno munsi ndagamvuge ko abakobwa iyo umukobwa yihaye ikima avuga ngo abakobwa bari intelligent cyane ko umukobwa iyo yihaye gukora ikintu agikora vraiment n'umutima we kandi agikora neza cyane sibyo yego pro je mpanda abadamu banyonga ngaha muri centre ville abari serieze bari karanyonge bisi yiwe kazi n'akazi byari byo kwimakiya no kwisiga inzara mubanze mu mitari y'abasista bacu sibyo turashobora no nyuma y'akazi turashobora no kuja mu buzi tubifi uko bitikiyede wagize za nzara zigera bivanye n'akazi uburimo bivanye n'akazi so ofite ubu ni bon ubuzima bwaratwigishije kandi bwatwigishije kwironderera kubera ko tubiravye no mu mafamiye menshi ugiye kureba mu mafamiye menshi hari ukuntu usanga umenga umugore adakora umenga arakumiriwe cyane kubera uriko ura ikintu cose ugira shaka iki umwana akeneye yagusabye imbombo ima navyo ntibiryoshe urazi ko hajya buriya akagaye naho gatuma umuntu akura amaboko mu mpuzu agakora urazi nina umudamu misi yose n'amahera y'amayinite n'inze usaba umugabo atereka
ushaka ibintu gusa hari kandi iyo umuntu aguha byose akufata uko ashaka nteko byose n'ababiguha nyene mugabo iyo umuntu niba dufatireka ngere par exemple nko mu rugo mwese murakora sibyo tube duke gusa ukontribute wajya mu muryango aratukubahira kuko tubuze hari cokena ariko hariho abantu badakunda ko abagore babo baruha ati umwamikazi w'umutima wanje rero ibere muri ubu bwami ibere muri ubu bwami n'amahoro meza ariko tuze twibuka yuko ijana ritanga mu rindi nina unyibukije ikintu je ndazi umudamu yakoze ikibazo cyo gukora muri banki aragitora umugabo baramwankira ambwira ati wavugenda hariya zahora nabajya abantu mukaza muravuga igifaransa murana ko je ntize wewe wayize kazi urahura n'abajyaga ngo gatuma unca inyuma weguma wari uwakorera abana nzoguha cose ushaka hama ku kwezi guheza ujya mushahara ubwohembwa nawe nzozaguha kashi rero ibi bintu neza tuzohava dusanga biko biratera ingorane ku bakobwa bamwe bavuga ngo non je vais pas me marier ngo cengo sinshaka kuja mu rugo ariko umukobwa yo barigeze gukora ku mahera kwironderera babiza amahera araryoha havura amarayi wawe nibyo yamwe ukaca umushikana mu nzu ukaca umushikana mu nzu ukaca umubwira ngo ntarakimwe uzosubira gukora no ibintu byose nzoguha biba byorosha ariko byokorohera byo muradutaha rero tubivugira ati biraryoshe iyo mwese mukora biraryoshe uva muhira ukagenda ugakora iki n'iki ukarondera naho tuba duke winjiriza umuryango c'est bon canke wiyinjiriza rega nina ibi bintu twavuze no mu biganiro biyeze ingene abakobwa bajya basaba amafaranga abahungu biva ku kudakora biva muri cya nyine kumwe menye bya nyine nako ndavuga yuko bakuze bazi yuko abagabo ari bo gukora abagore badindira abagabo bakazana ukura ari ivyo ubona iwanyu iki niki ukacugira amabezwe ukeneye uvuga ati none ndabikura reka nsabe bari babajejwe kurondera usaba uyu nuriya ariko ukoze ukavyiha usanga ari sawa rero twako tuvuga ku cereke y'impano nitukije kuri cyane uno munsi tuvuge ku vy'Imana tubona ko impano ziriko ziraduga cyane sivyo kera nina umukinyi wa filme w'umukobwa bivanye rena na hora kina muri filme bijya yakinye nivyo bamubonamo mu buzima busanzwe nimba yakinya nimborego abantu bose yamuko nimborego nta kimborego kunukunuka ariko no munsi abantu baramaze gutara ko bijya nibikino barabikina ahejeje kigira muri buzima busanzwe turabona ko no munsi abakinya mu mafilme b'abakobwa mbere nibo bariko baratera imbere cyane mwino misi kurusha abagabo cyane gose kuko abakobwa vraiment barafise opportunité nyinshi zo gutera imbere sinzi impamvu dukora akazi kamwe tubikora neza ntiwana byivugiye ati umukobwa cyangwa umugore yihaye gukora ikintu aragikora neza rero tubarusha ama opportunity kubera iki tubarusha gukora neza tuba tuva ku c'Imana kera nta mukobwa wabona kubituma akanyonga ikinga bazi ibyo baca bavuga ariko no munsi dufise abakobwa birirwa guhikana hanze y'igihugu baserukira igihugu wa muryango wari iyo umwankira umuryango ukamurerera hariya mu bwabwa ati reka nta mukobwa kunyonga ikinga reka ivyo ni by'abagabo iyo ujya muryango utamurekura ngo agende uno munsi agaruka gufasha wa muryango wamuretse akanyonga ajya kinga aba footballers sivyo baravuga ati bintu reka n'ivy'abahungu reka mukobwa ntuzoronka umugabo ukina umupira w'amaguru uwo ngo na basket chevole sinzi impamvu football bayikengera uno munsi duse abakobwa bibagira mu bihugu ngaho hanze sivyo mu misi tuzobona n'izindi mpano twese ziraduka abaririmbyi ntibakibavuga cyane bamwe babavuga ni buke kandi umuntu barakunda kuvuga ngo urumva ngo ugiye ngo mivyo ukaba umustar ngo ingeso mbi nizo zakorera abaye umustar zakorera usanzura umunyangeso mbi ni rundi kuko turaza abantu biyubashe arabo bastar bazwi ati zonda bavuga ngo baratwara cyangwa bagira ingeso mbi atazo batwara
eske ho no gutobora umu artiste iyo nda ni woyitwa ntibiriko barazitwara nibwo bazitwara bose n'aba voilà artiste rero nico dukwiye ku abarundi dukwiye kwiju mu mutwe dukwiye kuraba tukajinjibuka kandi kakatuvamo kumva yuko nyimba umuntu asanzwe afise impano agiye mwibinyi biriya bibya kuba ntibiba kubera ivyo bintu yagiyemo biba kubera iki kubera uko yitwaye rero tuhimiriza abakobwa cyane gukora bagaragaza impano zabo jereka nibwirira abakobwa so urumva je nama mvuga ikintu kimwe wewe ni waba uwundi muntu nindazo kubera wewe nyene il faut être toi-même wewe nyene qui te dit yuko naka vyagenze kujya ariko bizogenda ahubwo kubera naka vyagenze gute batangaza nawe barabiteze kuzoba kujya ahubwo nawe ubundi ibyo bintu ibyo bakuvuga ko byose ntibiguca intege ariko biguha inguvu zo kubereka yuko ibyo bibaza atari byo kuri amaboko mu mpuzu rero ukore ubu dukeneye abagore b'aba-entrepreneur abagore nyene twumve abagore bariteye imbere bako baravugwa teye imbere tubarufike kanumvise amazina ngambo mutari y'abakwiza tunga nariko ndavuga ati dufate amazina ane ya mazina twumva cyane bavuga abagwiza tunga bone benshi ngaho Burundi batazi dufate nk'amazina ane avugwa tuzi cyane nta mazina y'abagore arimo turayakeneye bako sivyo twumve banaka ba Sandrine Nuzeye sava byo cyane ntaho ntandi biri no kugira gute nibave mu nagabwe mu kigo nibaje kumugaraga bajahabona bafite ubwenge sivyo mu mashuri muyiga mu kabambere hari aba engineer bagira gute tubabone muri ko munashininga sivyo kijya no hino impano zanyu usaka ufite impano yo gukina impano yo kwiruka impano yo kuririmba impano zo gucapa donc nakare ko n'ubuzi bwabutse tarani nivyo rega tarazidufashe nabo mwebwe bakobwa mwumve yuko mutegeza namera creativity tegeza kuba bamwe mwebwe nibi bintu bisanzwe gusa bibi bintu birebire na kwakungana kwibice 50 kwinjira musaba byoshoboka mumaze kugafata ukababona ugasanga aho bigeze ugenda kukurondera akazi ugwanya n'abakobwa kaba kinguvu kaba kubwenge bakobwa baba bariyo urumva rero jewe nko mu kurangiza kubijanye n'ivyo je kanteri intege nako waje cyane abakobwa bashiki bacu abamama bumve yuko impano zabo nabonyine zikwiye kuja ku mugaragaro nibibona mu impano ntuzurabe ngo bibasha bavuga ngo ibiki n'ibiki ngo mu kibano iki undi umukobwa niye n'ibino bijemo kubera umukobwa kandi kubera byunguka kandi kubera iki kubera ushaka ico gushikako nturaba abantu uravye abantu ntaho uzoshika nina jewe amajambo nababwira nayo bije ahubwo bijemo kubera umukobwa kubera kujya bavuze ngo umukobwa wagiye mu bingo jegena nkuko ahubwo rero kubera nyene bavuze bemeze ubatangaze ni bazovuga ati kumbe kandi agaramvuga ati nta kintu kimwe uzojamo ubura bakudekuraje mu cyambere ariko numara gufatisha avuga ati naca bemera ngo arabikwiye cyo gituma wagiye mu kintu ari ngombwa ugire success kuko ucirije hagati cumenga bagutsinze bagutsinze ucuza ku ucubera ni novuga ati nicitwazo ku bandi bazoza inyuma bazovuga ati ngo nanaka yaraje byarazi bona nawe nyene ateme ariko ukora kabiri gatatu ugumizeko imba ariyo tara yawe uyidevelop uko buriya umuntu ngo avukana ni nasizana numvise ngo avukana naho nabisomye umuntu ngo avukana afise impano ngo avukana 20% iyo mpano hama izindi 80% arazidevelopa tara ubuyifise hama ukayidevelopa ukayikorera sivyo kuko niba ufise tara yo gucapa ntiwigere uvuga ngo urace ngo kuracapa ngo grammaire yo gucapa nta nuzokumenya kuzi gucapa rero jewe mu kurangiza niyo mpano natekera bashiki bacu hana n'abagabo babakumira bumva umengane bagize cyo babakengera abashiki bacu nanye baragize reka tubaye nabo nyene urubuga nabo pambane iterambere n'irya twese kugira nabo batera imbere nkatwe nabo bisange ni nakajambo kagasamye karababwira kugira dusezere Nataka byose babwiye nta kindi babwira dukore n'ingufu zacu zose kandi ndavye ko bizoshoboka
hama twirinda amajambo twe nyene twifokasinge ku kazi tuba turiko turakora nta kintu na kimwe tudashobora gukora nta kintu na kimwe umungu ashobora gukora wowe utoshobora gukora nk'akazi hama rero numva tworangiza ikibanza cyanyu ni muri commentaire amuze kutubwira ingene mwabibonye twababwiye ko hariho na groupe ya WhatsApp tuvuganamo byinshi kandi iby'ingirakamaro rero muca mutwandikira kugira ngo tubashire muri iyo groupe turangiriza ikiganiro hama wibuke nimba ukiri mushasha genda ugize subscribe kugira ibiganiro bizo biragushikira ntibagire gushaka kufite ndabakengera ugira iki abura ko dufite ikiganiro canke information uronke notification yavyo usangiza abandi biganiro ugira iki ibiganiro byiza nk'ibinye ntuwumve akanovera kavyo wenyene commentaire twabwiye ko ari kibanza cyanyu niho twumvira ivyumviro n'ivyipfuzo byanyu page ya Facebook ya Ganawe TV irahari muhasanga ama message cyangwa information zibiriko biraba ku mwanya amalinki y'ibiganiro byaciye kuri YouTube groupe ya WhatsApp ya Ganawe TV irahari nimero zayo ziri ngaha munsi muca mutwandikira tukabashira muri groupe hama twamenye ko tubakunda na Vendredi iza yari jewe Alan the First nari kumwe na Nina Merveille muri Friday None. Ciao ciao. Hamwe nayaga Nawe TV